Mudukundire dusubire tubaramutse bakunzi ba Nkerebutsi TV mwama mudukurikirana, dusabe uwudukurikirana wese ataraba umunywanyi wacu kuraba munsi iki kiganiro ahanditse sabone canke subscribe acakora haca haza agakengeri nakone aca agakorako, hanyuma acakora aho handitse tuti canke all kugira azokwama ashikirwa n'ibiganiro twama tubashikiriza ku Nkerebutsi TV. Tunabasabe kandi mwebwe mwese gufyonda aho handitse j'aime canke like naho handitse partager canke share kugira musangize ibi biganiro vyacu inshuti n'abagenzi banyu nabone bashobore kwama badukurikirana. Ntimwibagire kandi kugira commentaire canke comment. Numunezero mwinshi cane na kanyamuneza kenshi ku bakristu ba Paruwase Mabayi na cane cane ku bakristu baraye bashikirijwe icese ishure tabariro benshi bita Sekirisare. Iryo shure naryo akaba ari ishure bita Nkubara, bakaba barikomorewe kuri uyu w'Imana uheze igenekerezo rya 16 Ruhuhuma umwaka wa 2025. Imisa yasomewe muri iryo shure ya mbere isohotse naciye negera waremesheje iyo misa akaba yari patiri mukuru wa Paruwase Mabayi. Patiri Home ndiho kubwayo akaba yatwiganiye byinshi byerekeye iryo shure rishasha Paruwase Mabayi yaraye yungutse. Reka rero ndabaha akanya mu mukurikirane. Turabaramukije Pati. Amahoro cyane. Reka tubasabe widondore n'ahatari bwa mbere muvugiye ku Nkerebutsi TV. Ego so bwa mbere kwimesha makuru Nkerebutsi TV dukunda cyane aha Imabayi kimenyesha ibikorwa bitari bike bikorerwa ngaha muri kano karere kacu. Jewe rero ni Patiri Home ndiho kubwayo nkabandi patiri mukuru wa Paruwase ya Mabayi. Patiri mukuru wa Paruwase Mabayi tubasanze ngaha muri aka karere, mbega haturi ni hehe mwagenzwa n'amaki? Ego murakoze cyane, aha turi ni kwishuri tabariro rishasha ryitwa Nkubara ryitiriwe Umweranda Andrea. Uyu munsi twaramutse dutanguza icese kuhasengera nk'ishuri ryo giyongera ku mashuri tabariro agize Paruwase ya Mabayi. Rero uyu munsi novuga nti sukuyihezagira ariko nugutanguza ibikorwa nyezina kuhasengera abakristo batangwe kumenyera ko bakukira iki gisata gishasha citiriwe Umweranda Andrea y'Inkubara. Mwavuze ko atari kwihezagira, bisigura ko mu myaka iri imbere cyangwa mu minsi iri imbere mushobora kuzogira igikorwa cyo kwihezagira naco. Mbega ico coco bigenda gute? Murakoze cyane. Byukuri guhezagira isengero
umusaseredoti nta bubasha abifitiye kiretse umwungere umwepiskopi wa diocese amugenye akamuha ubwo bubasha n'ubukuru nko mu izina ryiwe agahezagira iyo sengero. None rero uyu munsi kwari nko kuyitiza kugira ngo inzego zatowe zibe ziratangura gukora zimenyera ubutumwa mu kurindira ko umwepiskopi azoza agahezagira iyi nyubako nziza, isengero nziza cyane. None rero novuga nti guhezagira isengero ni igikorwa gihambaye cyane kandi usanga gihuza n'abantu benshi, kuko mwumva yuko serugo muri diocese aba yahishikiye agaheza akayihezagira. Murakoze cyane. Mbega aba bakristo mutubwiye bazohava baraza gusengera ngaha kuri iri shure rya Nkubara bahora basengera he? Oya, ahubwo sinovuga ntibazohava baza barasengera, oya, ahubwo bagiye barasengera kuko kuva uyu munsi bamaze kumva yuko bakukira ngaha, kiretse uwo byagoye canke ari carondera kw'iparuwasi, aho bizokumvikana ko asimbira kw'iparuwasi. None bahora hehe? Aba bakristo mwabonye isinzi n'isinzi ry'abakristo bahora bakukira igisata gikuru ca paruwasi, ni kuvuga kw'iparuwasi ya Mabayi. Rero turavye abakristo nyene bari bangana, bari benshi cyane kuburyo twahereza inkuka ya misa gatatu. Abakristo nyene barabyisabiye, baravuga bati tworohereze murayo yuko muri kaya karere hovuka ikindi gisata gishasha, ngo kimwe abakristo benshi kandi n'abandi bahunye batagisenga kuko bava kure, kuko ari nk'imibano iva hariya hirya mu misozi yagenda urugendo amasaha 2-3 kugira bashike kw'iparuwasi. Rero abo rero twaje kubapfunyiriza urugendo. None muri make abakristo mwabonye ngaha n'abakristo bahora bakukira igisata gikuru ca paruwase, ni kuvuga bakukira paruwase Mabayi, sukirisari ya Mabayi. None ni sukirisari ya Mabayi yibarutse ibyaye ikindi gisata gishasha kugira ngo abakristo baho boroherwe kandi basenge bibyoroheye. Mbere washaka n'abantu bahora barataye amasakramentu bahunye bahora bagendera mu bintazi, nabo nyene hatangura ubwo butumwa kubarondera kugira ngo nabo nyene bave ibuzima by'ubuntu begere umukama. Murakoze cyane. Mbega mugumye mubyara hirya no hino suruhombo kuri ico gisata ca paruwasi ko abakristo baho bahora ari benshi mugabo baca bagabanuka mu bikorwa by'iterambere, nta ruhombo mugira kuri paruwasi aho babavuga? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Oya, hari umugari avuga ati bavuga yuko ico uhombye ibubamfu ugitora iburyo, so compare gauche or compare droite. Rero ntidutakaje, ahubwo tujye kuremura abakristo, kuko ico eklezia twebwe ishaka ni ukwegereza ijambo abakristo, ijambo ry'Imana abakristo, kwegereza Yezu abakristo. Rero igisata ca Mabayi ntigihomvye, ahubwo kinaco kiraremurutswe, kuko nabo nyene baca barorerwa mu butumwa, kuko bugikivunga gukora mu kivunga usanga bitoroshe. Haje usanga ari abantu bahora binyegeza mu kivunga, ubu kwishura tumye kwa abakristo ukibaza ngo baje ugasanga haje inkewa ko ari benshi, ariko ubu bavuye ku mibano 108 baramanutse bagiye ku mibano 86. None abo bandi iyo mibano yose yavuye ko yacikukira ngaha ibaye imibano 34, mbere hagiye kuvuka n'iyindi, kuko mwabonye ko abakristo ari benshi cyane barabura aho basengera. Tugerageje kuraba isengero ntabwo yari bwahere neza. Mbega nka paruwasi Mabayi izoguma ibafasha canke aha muca mubasohora nabone mukavuga ati mwakuze imenye namwe muheraheza aho twagejeje? Oya, tubasohoye boca buma. Nako gishamire tari ku mutumba ritashobora kwibeshaho. Ego, kuko mu mategeko y'eklezia gisata nk'iki nicigenga. Oya, kiguma kimase ku mutumba ari we eklezia paruwase. Ego, nico bituma rero tuguma tubitwararika, nanaco tuba twanabemereye yuko hazokwama inkuka ya misa buri wa Mungu kugira ngo bashobore kumenyera, kuko sinzi ko banabibonye wibaza abantu bari bamenyereye imisa za misi yose kw'iparuwasi misa, ucubaheba ntubaha inkuka ya misa wosanga isikisa rigaragara atabakisengerako. Nico gituma rero tuguma tubaha inkuka ya misa. Mu yandi majambo yaba byo nakunze misango nk'iyi sikirisare
nitwoyise ni succursale yoba nka chapelle mugabo kubera ko atabasaserdoti baba ngaha nta n'ababikira baba ngaha biragoye ko twoyita chapelle. Ni succursale ije kwiyongera rero ku zindi igize succursale igira 15 mu masuccursale agize paroisse. Rero tuzoguma tubaba hafi tubaherekeza, ntitosha kuvuga rero ngo turabahevye, tubahevye twaba twihevye kuko mu mabwirizwa ya Eklezia, amategeko ya Eklezia agenga Eklezia muryango nuko ibisata bidashobora kwigenga biguma biri mu paroisse kuko Eklezia n'umuryango ntitwoba ngo turabataye babaye nk'ishami rivuye ku mutumba. Turamenyereye ko ku maparuwase imisi yose mu gitondo habaho imisa. Aba baje kukukira kuri iri shure rya Nkubara barafise uburenganzira bwo kuhazindukira uko bashaka nyene nka kuko mwavyitse imisi yose. Kuhazindukira bagira ibisabisho nta ngorane, ariko tuko turi dutunganya ubutumwa ukundi ku paruwase kugira ngo niburi baze baronka imisa imwe mu ndwi. Ari nko kuwa gatandatu bizoba n'umunsi bazotora ngaha nyene, batora umunsi babona boronka imisi yo mu gatondo. Ego iyo tuzoyibaha kugira ntibibagira imisa zo mu gatondo. Ego Nyakubahwa Patiri mukuru wa paruwasi Mabayi harakaja mu bwira abakristo muri rusange. Ubwa mbere no kubakengurukira, hakengurukira abakristo bi paruwasi muri rusange ya Mabayi, ariko nace cane n'aba bakristo mubona bakukira ishuri kuko bitanze cyane. Muravye ingoro y'Imana bubatse bakiyubakira bo nyene mu nguvu zabo n'inshuti n'abagenzi, ikabigeze ngaha birerekana ko bafise ishaka bari banyotewe y'ishure iritabariro. No kubakengurukira cyane rero kuko mwitwariko bagize niyo nyota bafise yo kwegezwa ijambo ry'Imana. Abatumira yo kubandanya uwo murindi bashize kuko biri muri ya ntumbero yo kwitunganiza ibikorwa utarinze kwerinze ngo mbega uburyo buzova mu paruwase ngo buzova muri diocese. Ubu bakristo bariko baratahura yuko ibikorwa byikorera kandi bagashigikira n'ibindi bikorwa byose rusange bya paruwase. None rero ubwa mbere kubakengurukira ndabatera intege babandanye baheraheza ibikorwa bisigaye kugira ngo ejo umwepiskopi aze kwihezagira asanga yakaka n'inyuma hose ngo twayibonye ndani. Ubwa kabiri nkabatumira rero kubandanya bashikira ibikorwa rusange bya paruwasi nkuko twabivuze. Ubu tugira dusanasane paruwase mvyeyi, sengero mvyeyi kuko irikira kwiza imyaka 100 ubigeze ikwije imyaka 86. Mwibaze ibisakazo bikwije imyaka 86 ntavyo babikomeye gute? Nivyo uyu munsi ntivyo bigikomeye nkuko bitegerezwa. Ikindi naco nuko ivyo bisakazo bisakaje iyo paruwase nuko ari bya bikoresho bya kera twita ama eternite, ayo nayo ubushakashatsi bwarekanye yuko atera ingwara. Rero cyo tuma nibyo naho ico kiringo cyagiye cyari kinini, turifuza yuko rero tuyihindurira mu kwitegura imyaka 100. Turifuza yuko iyo paruwase nayo mvyeyi, sengero mvyeyi koshikira imyaka 100 ikayangana isa neza. Izo nyubako za kera zose twarazisubiyemo ari nshasha, duhereye ku isengero aho abasaziroti baba, n'izindi n'ibindi birasi by'amashuri dutangira ku ijambo ry'Imana navyo nyine bisakaje ibyo bya kera. Ibiro bya paruwase byose tubihindure bije ku rugero rwa none kugira ngo tuze duhimbaze imyaka 100 iparuwase muri rusange isayangana isa neza. Rero nkabatumira nabo nyene kujamwo mugambi, noneho basanzwe baramaze kwinjira mu bwato tubana dusoza bari kumwe na Patiri mukuru tuja mu iterambere rirama. Akamunotera akinshuti n'abagenzi batubona badukurikirana ko baratwumviriza ku Nkerebutsi TV, tuzi kwigera kure, nijwi rigera kure. Hari inshuti rero n'abagenzi bari kure n'abari hafi, tubatumira nabo nyene kudushigikira mu bikorwa by'iterambere bya paruwase. Nk'ico gikorwa kizorusaba uburyo bwinshi, nk'imiliyoni bizotwara hafi miliyoni 150. Murumva yuko ubu tugezemo uyu munsi turazi ko abantu abene gihugu bari mu bukene, ari kwinanata ko rukundo bakunda Kristo ntandi hoho uburyo mu bantu sikirenga. Twasaba rero abatwumva bafise uburyo Imana yahaye byinshi ntibabyitirire ko si gwabo, nibabyitira Imana izobibaka. Basigaye bifumbereje kurya wa muririmbyi yavuze ati hako Imana yo guhomba yo guhomvya. None hako Imana ibahomvya ahubwo nibayiha ikibanza kinini, bakunda ibikorwa byayo, bunganira ibikorwa by'iterambere by'isengero, Eklezia, y'amaparuwase kugira ngo twibakire umuryango
gutyo twese umukama aradusanga ahantu heza hameze neza, aduhezagira tugabana tuvotora iyo migisha n'imihezagiro, natwe twitagatira tubyibuha kubera imigisha y'Imana. Tugire Kristo. Naganze Kristo, murakoze cyane. Mbega nko kumva kakamo yo bavugisha gute, yo batora gute? Ego murakoze cyane. Abashobora kurondera no kundondera kugira ngo tuvugane nyene ku bwahinga bwa none, bashobora kunsanga kuri WhatsApp ku nomero 79 920 559 79 520 ariko kandi abadashobora kuca batelefona kumva ako kamba barakumvise, bigakena ko bashaka no ku makonte, paruwasi yafise amakonte. Yego nk'ubu tureka kuguruza konte ijanye n'iyo nyubako ya paruwase Isengero Mvyeyi kwisanura muri Kopeke. Ni konte yoroshe cyane gufata, ni ubusa ibihumbi 60, ubusa ibihumbi 60 cyangwa ubusa 6 n'amazerane inyuma. Ni ibintu byoroshe cyane, n'umwana acayifata aronse 2, aronse 3, aronse 1000 ashagera muri Kopeke bakamushirira. Yego reka twakengurukire cyane gose mwe vyimva mutima kuri aka kanya mwashoboye kuturonsa. Twabonye ko mwari muri byinshi ariko mwavuze muti ntitugira tavugiye ku Nkerebutsi TV. Tubakengurukiye cyane. Murakoze cyane nawe. Nyuma yo kuvugana na Patiri mukuru wa Paruwasi Mabayi yashoboye kuza gutanguza icese isengero rya Nkubara, nacenegera bamwe mu bakristu bagiye gusengera ngaha kuri iryo shure rya Nkubara. Turakora mu kije bibi. Amahoro y'Imana. Mumeze neza? Ni sawa. Bakwita ngo ikigabibi? Domitira ntacyo bemera. Yashimiye Imana kubera kwihangejeje. Nuko naragwaye ingwara nyinshi. Nagira mu Cibitoki ngera ku radio. Nibwira ati Imana izompamagara. Ariko igumira irankomeza. None ndashitse kuri paruwasi yacu ya Nkubara. None ndashima rwose Imana irakoze ndayikomeye amashi. Urakoze cyane. Hari akajambo wobwira abandi bakirisi muzoza murasengera hamwe ngaha? Akajambo nobabarira. Yego. Nako boza baza tugasenga, nkaha twese tugakoranira tugasenga b'Imana ikundiye, tugara dukundiye tugasenga. Nukuri kandi ndashimiye Imana yuko nahora ngenda ku paruwasi iriya iyo paruwasi yacu ijya nije nayubatse. Uri mu bayubatse wewe? Yego me. Urumva maze imyaka myinshi, bafise imyaka ingahe gabiye? Je mfise imyaka 83. Iyo paruwasi yacu, iyo paruwasi Mvyeyi nije nayubatse. Niyi Nkubara uri mu bayubatse? Yego ndayishitseko. None nukuri ndashima Imana yuko ingejeje kuriye paruwasi ya Nkubara, kubera amagara yari yanyankiye. Nahora ngenda kwiyo paruwasi yacu amagara yanka, nkazoshikayo numva byaze. None Imana irakoze kwimpaye paruwasi yo hafi, nzoza ndandara gutyo nyene Imana ibishatse. Turagukengurukiye cyane bibi, urakoze cyane. Yego. Ugira ibihe byiza. Yego. Kandi tunakubwire duti imigisha myinshi kuri iryo shure rishasha rya Nkubara mwaronse. Ego me. Murakoze. Murakoze nanyu. Turabaramukije. Abakiriye. Meze neza. Namahoro. Reka tubasabe mu idondoro ku badukurikirana ku Nkerebutsi TV. Nitwa Jean Bosco Nahaye, nkaba ndi umukuru w'iri shure, mperuka gutorwa ngo ndongore iri shure, ariko kandi nkaba kuva mu ntango y'inyubako y'iri shure banyita umuhuza bikorwa mukuru w'iyi nyubako, ko nari ndongoye umugwi komite yakurikiranye iyi nyubako kuva mu ntango, kuva ku mushinge gushika ahigeze uno munsi. Uyu munsi twabonye muri ko mutamba mwigina muryohewe, habaye iki neza na neza mwotubwira mugaragariza abandi ukanyamuneza mufise? Icabaye nuko nkuko mwabibonye hano hariho inyubako y'isengero nziza ikibandanya yubaka kugira ngo twiringanize neza. Uno munsi rero wabaye umunsi wa Mungu wa mbere hasomewe imisa y'inkuka ya misa yo ku munsi w'Imana, kandi hakaba habaye no gutangura gusengera muri iyi ngoro y'Imana. Nk'umukuru w'ishure, iki cyimviro canke icifuzo cyo kuzana ishure ngaha cyavuye he, canke bagiye mumva kibabwira gusa nk'abakristo byagenze gute? Iki ciyumviro cyari kimaze iminsi ko cyatanguye ku mupatiri yitwa Leopold,
ni nawe yegereye abajejwe intwaro arabasaba ikibanza abajejwe barakimuha, hanyuma kiramaraho imisi. Mu mwaka rero wa 2019 niho Paruwase Mabayi umusaseredoti patiri mukuru w'ico gihe Musenyeri Theogene Muguwundi yagira ati dukangurire abakirisu bo kw'ishure rya Mabayi ryose hubakwe ingoro y'Imana muri kano karere ka Nkubara. Abakirisu rero b'ishure ryose rya Mabayi baca baraja ku kivi, turatangura kubaka iyi ngoro y'Imana mwabonye. Ego mwavuze yuko musanze muri komite ijejwe iby'inyubako kuri iri shure, mbega hari ingorane mwahuye? Ingorane zo mu buzima bwa misi yose ntizibura, naha twabuze bitugora mu kubaka iyi ngoro y'Imana. Icambere cyatugoye na kuko ahantu mbona hameze umusozi waho waratugoye kugira ngo turonke ikibanza cyo guterekamwo iyi ngoro y'Imana. Hanyuma ibindi byatugoye twagiye dukoresha uburyo twegeranya mu bakristo. Hariho rero usanga twageranya duciye mu mibano, mu guterereza. Harabo twaterereza bakihutira kumva akamo kacu, nabo twaterereza akamo ntibashoboke bakumva. Ariko mu Kirundi bagira bati isorosore igwira iyigiye. Twaregeranya ubwo buryo buke bubonetse, turaheza turubaka iyi ngoro y'Imana. Hama ibindi byatugoye urasanga ariho nkabumva kumengo aka karere nta sengeri habereye, kabona kumengo ko bari guta umwanya, nta bakirisu bazohaboneka bahasengera. Abantu bakunda ku iparuwase, ugasanga ari abagenda baca intege abakristu. Mugabo icyagiye kidutangaza nuko naho ivyo byabaho wasanga ahubwo abakristu baguma bumva umuhamagaro kuza kubaka iyi ngoro y'Imana. Ku ishure wa mbere w'ishure rya Nkubara nakaye kaja mushaka kubwira abakristu musanzwe murongoye? Ico nobwira abakristu icambere no kubashimira muri rusangi ko bakoze ibikorinka, bakoze mu bukene bwabo, bakumva kamo tubatera, bakumva kamo bategwa n'abarongoye paruwase mvyeyi, bagashobora gukora ishoboka byose tukubaka iyi ngoro. Hanyuma ikindi twababwira nuko murabona n'ingoro ntirahera kubakwa, turacyakeneye kuyiringaniza neza inyuma kugira ngo ise neza gose. Turacyakeneye kubaka n'izindi nyubakwa ziyiherekeza. Umukuru w'ishure ntagira aho akorera, bari mu makomite ntibagira aho bakorera. Ibyo byose muri kazoza nabyo twiyumvira ko tuzohava dukora, tugatera akamurira abakristu ko batocika intege ngo twarahejeje, ngo twarakwije kubaka, ahubwo tukabandanya dukora kugira ngo nkumbure muri kazoza ko tugira Imana bakaba batwemereye ko iyi ngoro y'Imana tuzokwama twaronse imisa atacagoranye. Nkumbure muri kazoza izobe paruwase, turonke umusaseredoti ashobora kubandanya kwega n'ibindi biranga iterambere muri kano karere. Tuko turaraba naho mutaraheza kubaka, turabona ko hari ahantu hashobora kugora abagendana ubumuga bagendera kudukinga canke bajya bafise ingorane zo gutambuka. Bega hari ico mutegekanya mu kubaha akayira gashobora kuzohava binjira baja gusenga nabone byoroshe? Murakoze, ico turagitegekanya gose kuko murabona iyi miryango kw'irembo hari imiryango 3. Tuzokubaka ingazi aha hagati, hanyuma kuri imiryango 2 yo ku ruhande twarategekanije ko tuzoharinganiza ku buryo ubugendana ubumuga ashobora kwinjira bitamugoye. Ico kirategekanijwe mu byo tugiye kuzokora muri kazoza ka hafi. Murakoze cyane nyakubahwa mukuru w'ishure rya Nkubara. Hari abo mufise mu terakamo? Turatera kamo inshuti, abagenzi ba Eklezia Katolika, cyane imvukira bavuka muri kano karere, kugira ngo bitabire akamo ko gushigikira iri sengero, kuko tubona ko mu by'ukuri ari sengero rizofasha no mu gukwega ibindi biranga iterambere. Aha hepfo hariho amashure tuzoshigikira kugira isengero ryo yashigikira kugira ngo aya mashure yo hurumbirwa n'abana benshi, kugira ngo abana bahora mu ishure muri kano karere
bashobore guheba iyo ngendo yo guheba amashuri, hanyuma twongere badufashe no kukwega ibindi biranga iterambere, kuronka nk'amazi meza, kuringaniza akabarabara. Ako kamwe turagatera aba canke bariya, duhereye ku mvukira zo muri kano karere tukaja ku nshuti no ku bagenzi, tutibagiwe n'iyi paruwasi mvyeyi. Paruwasi mvyeyi y'Amabayi yo idahengeshanya mu gushigikira no mu gutsimbataza iterambere, ko yo kumva ibisabo by'abakristo basengera kuri ino shuri, akumva uwo wese duteye akamo akumva ko bikenewe ko yogira ico afashije kugira ngo aka karere kubatswe iyi ngoro kabandanye kaba karere kameze neza kakira abantu. Reka tubashimire cyane gose mwe byimva mutima, ariko akamuvu mwari mufise kandi kantu mwagira mushikirize ku Nkerebutsi TV tuba tutababajije, turabahaye umwanya. Murakoze. Ico twovuga ni ugutera kamo abakristo cyane cyane, kuko turi kumwe n'abakristo byose ibyo twokwiyumvira gukora birashoboka. Ngatera kamo rero abakristo muri rusangi kwitabira gushigikira ibi bikorwa kugira ngo bibandanye biba ibikorwa twoteza imbere kandi bikaranga aka karere, ko nkuko abakristo benshi bifuza ko aka karere aho hambere bavuze Nkubara umuntu yumva kumenga agiye ahantu mengo hatagendwa ahantu mengo, mugabo abakristo buno bamunsi bagati tugomba kubaka Nkubara nshasha. Nkubara nshasha rero aha yisengerizo bifashamwe cyane, kuko abakristo baza kuhasengera ari benshi ko mwabibonye, bahezire bategwa kamo, kandi turafise umwizero ko aho kamo bazogakurikiza, umwizero uriho. Reka tubashimire cyane mwe byimva mutima kwa kamushobora kuturonsa. Murakoze gose, namwe turabashimiye cyane. Namwe mwadukurikiranye ku Nkerebutsi TV, ahantu ibiganiro byacu birangiriye, asikana gutaha. Bye bye. Murakoze.